ubusatirizi bwabo Lamine Yamal, Robert Lewandowski n'uyu Rafinha muyu mwaka w'inkino saison 2024-2025 nibwo busatirizi bwa mbere bufise ibitsindo byinshi. Robert Lewandowski afise ibitsindo 40 n'imipira iva mu bitsindo confondi ibitsindo 40 n'imipira iva mu bitsindo bitatu. Rafinha afise ibitsindo 28 n'imipira iva mu bitsindo 20. Lamine Yamal afise ibitsindo 14 n'imipira iva mu bitsindo 17. Ni kuvuga bose hamwe bamaze kugira uruhara rw'ibitsindo 122. Ni kuvuga ibitsindo 82 n'imipira iva mu bitsindo 40. Bayern Dominic numugwi tuzi twese ko ukomeye cyane na cyane muri kahise. Ndaraba gatoya inkino zageze zirabahuzana cyane na FC Barcelona barahura kenshi bakabatsinda 8-2 bakabatsinda 4-0 bakabatsinda 3-0 bigatuma mbere abantu bamwe bagenda baratazira amazina Barcelona ngo Nyandwi Minani n'ibindi no kuvuga wari umugwi muhuye umutima warajugumira nibaza mbere ko ari naco gituma FC Barcelona yapfuye yegera umumenyereza Hansi Flick yahora amenyereza Bayern kugira ngo aze kubafasha gusa novuga ko bitandukanye gato na Bayern Dominic yo mu myaka mike yihetse uravye muri rusangi ingene ubuye yitwara urugero rwaragabanutse umumenyereza ni mushasha nivyo yarabaye umukinyi mugabo nta zina novuga arandika cyane mugabo kubona Inter de Milan yarabatsinze Inter de Milan nawo numugwi mwiza cyane numugwi mwiza ufise abasatirizi ufise defense ikomeye nta cyantangaje kubona yarabatsinze mugabo abakunzi b'umupira w'amaguru ntibazonatangara babonye Bayern Dominic ihinduye ibyabaye hariya mu Budagi Allianz Arena ikabikora mu Butaliyani byose birashoboka twebitse koko ibitsindo bibiri byatsinzwe ku ruhande rwa Inter de Milan byasazwe na Martinez umusatiriza akomeye cyane ava mu gihugu ca Argentine ndetse igitsindo cya kabiri gitsindwa n'umusatirizi Frates hama ku munota wa 85 Thomas Müller aza guhoza amarira abakunzi ba Bayern Dominic aza gutsinda igitsindo kimwe urukino zo kurangira ibitsindo bibiri kuri kimwe ca Bayern Dominic. Ku munsi wejo bwana Olivier hari abarenje nkino FC Barcelona yari yakiriye umugwi wa Borussia Dortmund ukagana kuraba kahise k'imigwi ni imigwi itari maze guhura kenshi ariko mu nkino zitanu bari bamaze guhura FC Barcelona yatsinze 3 banganya 2 bivuze ko FC Barcelona ntirigera itsindwa na Borussia Dortmund wibuke ko no muri mu mapuro barigeze kuba bahura none FC Barcelona yabikoze neza. Urukino ruratangura Rafinha ku minota 25 igitsindo ngico urukino rurabandanya baza kubandanya yashusho yabo yatiriyo yabo bose babona ibitsindo urukino rurangira ari ibitsindo 4 kubusa bwa Borussia Dortmund. Urukino kwa ruravye mu majambo make ivyabaye nivyo bari witeze mu rukino rwaraye ruhuje FC Barcelona na Dortmund nta cyantangaje cyane kuko tuvugana ukuri Barcelona kabisa igize imisi hagaze neza cyane ifise ubusatirizi bumeze neza gusa Constantino vugana ngize imisi ngira kuri Barcelona nuko iriko itsinda ibitsindo byinshi cyane mu gice cya kabiri ndibuka urukino rwaheruka kubahuza muri La Liga Real Betis mu gice cya mbere baranganye kimwe ku kindi ngabo urukino rwagiye kurangira ari 4-1 ejo rero urukino igice cya mbere cy'urukino cyari gitsindo kimwe ku busa mugabo raba byagiye kurangira ari 4-0 bisigura ko Barcelona urukino kenshi na kenshi bariko bashira inguvu mu gice cya kabiri ariko turetse n'ivyo abakinyi muri rusangi bameze neza bafise Lamine Yamal ni umwana kiri muto cyane ariko ubuhinga ari karerekana muri uwo mugwi ntibusanzwe
hari n'abatanguye kuvuga ngo Ballon d'Or nibaza ko ataragera kuronka Ballon d'Or ariko n'umukinyi ateye ubwoba turafise Rafinha n'ukuri ugiye kubira muri rusange muri no minsi n'umukinyi novuga ubu yamaze kumira akabuye k'abagabo ugereranije n'igihe yari akiza byaraboneka ko afise sinzi novuga ngira ntiyari bwamenyere mugabo uravye nk'ejo yatsinze igitsindo kimwe ariko yatanze imipira ivamo ibitsindo ibiri yose sinzi ko warabikurikiranye bisigura yuko abakinyi ba Barcelona bose muri rusange uravye mu kibuga turetse bimwe byo kuvuga ngo bagumana umupira umwanya munini barafise nako kantu ko kubona igori muri no minsi uravye Rafinha muri Ligue des Champions mu nkino 12 afise ibitsindo mu nkino 11 afise ibitsindo 12 mu gihe Lewandowski afise 11 urumva ko biriko biratuma baduza ibitsindo cyane birumvikana ukivuze neza ubusatirizi n'umusi bwa FC Barcelona ndetse umugwi muri rusange hasi fikira yarawubatse ugiye kuraba abana benshi bafise ni produit za Lamas nikimena kugira imigwi buriya yubaka gutandukanye Real Madrid yubakira ku bastari baguze bitandukanye na FC Barcelona yubakira ku bana bavuye muri Lamas kugira bela bini amani aba bana ba Firmino Lopez aba ba Pedri aba ba Gavi aba ba Balde bose ni produit za Lamas kandi ugende kurabana kahise twagiye turabona ni FC Barcelona yamye ikura cyangwa yateye imbere kuri produit za Lamas uvuze Xavi ni produit za Lamas Lionel Messi ni produit za Lamas Iniesta ni produit za Lamas rero no musi urukino rwa Real ruje FC Barcelona na Dortmund wakivuze neza nabitangaza byarimo ati gute bari bagiye guhura FC Barcelona ari ya mbere muri championnat y'iwabo Dortmund igira 8 muri championnat y'iwabo umumenyereza Hansi Flick kurukino bari bakinye na Real Betis wabiciye ijya nino yarawururiye Rafinha atakibazo na kimafisi hari ico yariko ariyumvira yarimwiga ko twabwiye ko nakandi ndaguciriyemo yahora ari umumenyereza wo mu Budage Dortmund n'umugabo mu Budage arabuzi neza nta gitangaza cyane ikindi naco abantu benshi barabonye atanguza Robert Lewandowski ni kubera iki Robert Lewandowski mu Budage niyo yubakiye izina Dortmund niyo equipe yamuramuye hasi ndabizi cyane yarigeze no gutsinda Real Madrid wenyine ibitsindo 4 hama muri Bayern Dominic akihashika mbere ataramara n'imisi myinshi ndibuka ko yigeze gutsinda ibitsindo 5 mu minota 8 yinjiye mu gice cya kabiri agombo ibitsindo 5 byose hajya rero gutanguza Robert Lewandowski hari impamvu yari ufunguzo rya equipe kandi mu nkino 29 Robert Lewandowski amaze gukina ahura na Borussia Dortmund afite ibitsindo 28 kumunsi wa jaza yatsinze ibitsero bingahe bibiri wenyene rero kuza gutsinda Borussia Dortmund kugiwa jana nkuru yaririmo ukagajugene kurabe baheruka kurukana umumenyereza wabo Sahin bazana umumenyereza mushasha ariwo Niko Kovac muco gihe rero ubuzanye umumenyereza mushasha uje guhangana na Sifik amaranya abakinyi biwe igihe tari gito kugutsinda cyane baza ko FC Barcelona gutsinda Borussia Dortmund turabye ibyo twavuze hejuru tukaraba mu kibuga no hanze y'ikibuga byari ibintu kubyiwanje atankuririmwe habye inkuru yari kuza igihe twabona Borussia Dortmund itsinde ku kibuga ca FC Barcelona urumva ko FC Barcelona yaragize affirmation gratuite ndabona neza ku bice 98% Barcelona iri mu gice cya kabiri cyane urukino ku munsi wejo bwana urivye ariko kandi rubakino warukino rwa Paris Saint-Germain bahura nande na Aston Villa bari kubakinira mu France Parc des Princes umumenyereza wa Aston Villa Emery Unai yaragiye guhura na Luis Enrique ibitsino ngivyo Emery Unai yaramenyereje Paris Saint-Germain egome urumva ko bazinanye yaramenye na Arsenal urumva ko yuko Emery Unai yari yatembereye aho yahoze ibitsindo 3 kuri kimwe ngivyo kandi niwe yatangwe gutsinda voilà tuvuge ko ibitsindo 3 Luis Enrique yatsindiye mu rugo
ashobora gutembera mu Bwongereza bakabikurayo bikagaruka kuri rya jambo rya kumontada kandi musanzwe turiko turaraba ivy'umupira w'amaguru kenshi ingene bikunda kugenda urashobora kuraba imigwi ingene yubakiza jewe imigwi myinshi yo mu Bwongereza uravye muri rusange usanga ikomeye kandi utayiha iryo zina cyangwa utayiha izo nguvu mugabo ku bwanje ndiko ndaraba ukuntu Paris Saint-Germain y'uno munsi imeze nkaraba urukino bahuye na Liverpool ingene yavyitwayemo nukuri Aston Villa nta mahirwe menshi ndayiha Aston Villa amahirwe ndayiha yo mu rukino rwo gusubiriza nayo kunganya urumva ko n'imiburiburi kuja mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma urabona ko bigoye biragoye gose nanje ndugiye aho nyene je buriya muri football ndaba statistique yumvire bari bagiye guhura uno musi Paris Saint-Germain igikombe ca Ligue gifise mu ntoki ni ya mbere Aston Villa mu Bwongereza ifata ikibanza cindwi kandi turazi ko hari abakinyi bagiye baravamo bazana abandi abakoye mu bari ku Rashford bazana uwasenso yakoye baviye kwa Paris ariko aba nabo barakina mugabo haroni bataragirako gwacugenda kuraba kwa Paris Saint-Germain ufise Udesire Doué yasinze n'igitsinda ufise Ousmane Dembele ufise umugabo Kvaratskhelia Monami atakira jana ugacugenda kuraba ufise umugabo Hakimi tamuzi umugabo Esperance fils ukafise Nuno Mendes ku numero 3 Nuno Mendes no musi noshira kwemeza ko ari mu bakinyi batanu ba mbere kusi dufise wachwe hagati mu kibuga rero no haza kuca ibintu kwa Paris Saint-Germain iyo ufise Fabian Ruiz ukafise Vitinha Joao Neves Monami abakinyi barabonye ko abakinyi beza umupira uguyemo nyakuye umupira uguye mu kuziba ntuhava rero gutsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe ndabona ko Aston Villa nkuko bakivuze birashoboka akavuze akantu keza mu football byose birashoboka ariko biragoye shaka rero umuntu tumutarenze conclusion y'inkino zibanze uko wayibonye kubgawe mu nkino zose muri rusangi wayibonye gute muri rusangi uravye inkino zine za rayi zibaye muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma muri Ligue des Champions zari inkino ubwambe na mbere nemeza ko zari zikomeye kose zari inkino zikomeye aho atamugwe wavuga ngo ngiye gutora intsinzi byoroshe kiretse nka Barcelona yatsinze byoroshe cyane mugabo nk'abandi byarashitse baratsindana mugabo nta muntu yashoka dudurira ko ngo hatsindanaka kandi washaka ugiye kubiraba ari inkino zimwe mu Kurana ko zinjiye mu nibitsindo bitari bike abatsinze baragerageje kwerekana ubushobozi bwabo kandi novuga ko no mu nkino zo gusubiriza ari bafise amahirwe yo kubandanya bisigura yuko igice ca kabiri gishiri ca nyuma gishobora kurangira nk'aya mahirwe Paris Saint-Germain yo gushika kure Barcelona Arsenal hagati ya Bayern na Inter biracagoranye nagushire mu iyo match Bayern ntiraba qualifié kandi ntiraba na disqualifié na Inter de Milan ntiraba qualifié kandi ntiraba disqualifié de mon ami Olivier byose babishoboka Warugaje kuvuga ati FC Barcelona ndayibona ko bice 99 kuduga yashoboye kubandanya ngomba kubitsa kandi kantu rero burya ubusatizi bwabo Lamine Yamal Robert Lewandowski n'uyu Rafinha muyu mwaka w'inkino saison 2024-2025 nibwo busatirizi bwa mbere ufise ibitsindo byinshi Robert Lewandowski afise ibitsindo 40 n'imipira iva mu bitsindo confondi ibitsindo 40 n'imipira iva mu bitsindo bitatu Rafinha afise ibitsindo 28 n'imipira iva mu bitsindo 20 Lamine Yamal afise ibitsindo 14 n'imipira iva mu bitsindo 17 ni kuvuga bose hamwe bamaze kugira uruhara rw'ibitsindo 122 ni kuvuga ibitsindo 82 n'imipira iva mu bitsindo 40 usatiri bwa FC Barcelona ntawo bidahomeze neza bumeze neza kabisa bumeze neza na ariko subusatirizi gusa no ku ruhande rw'umumenyereza kabisa umumenyereza
ndamwite ko ari sans faute sans faute bwana uri byo nkundire hare hasohotse rero abakinyi bane bazotogwamo umukinyi yigenje neza gusumba abandi bakamuha agashimwe nkuko byama biba muri nkino zibanze muri kimwe cyangwa gishiri cyane muri UEFA Champions League umukinyi wa mbere ni Declan Rice yatsinze ibitsindo bibiri ku makufra atsinda Real de Madrid wa kabiri ni Baston ni umunyegori wa Inter de Milan yatsibo ni umunyegori wa Inter de Milan aze Inter de Milan yatsinze ibitsindo bibiri Bayern de Munich umukinyi wa gatatu ni Vasqueria yatsinze igitsindo kimwe mu bitsindo bitatu Paris Saint-Germain yatsinze Aston Villa umukinyi wa kane ni Robert Lewandowski yatsinze ibitsindo bibiri batsinda umugwi wa Borussia Dortmund kubgawe aba bakinyi bane nuyo mukinyi yigenje neza yotwara kagashimye kubgawe bwatsi ntibamujyamiye dasubiramwo ni Declan Rice Baston umunyegoro wa Inter de Milan Kvaratskhelia umukinyi yatsinze igitsindo kimwe mu bitsindo bitatu umugwi wa Paris Saint-Germain watsinze Aston Villa na Robert Lewandowski yatsinze ibitsindo bibiri mu bitsindo bine umugwi wa FC Barcelona watsinze umugwi wa Borussia Dortmund. Sinoshoka ndudurira ko ngo nakazo azotwara ko gashi. Bahigumye ndabizi. Mugabo ndiko ndara muri rusangi uwo mukinyi wa Paris Saint-Germain arashobora kugira amahirwe gusumba abandi kuko nshotse mvuga nko kuri Lewandowski hari ibintu byinshi novuga amaze gutakaza nibyo yarafise ibitsindo bitari bike mugabo uravye amahirwe novuga gute amahirwe yo kwinjiza ku bandi canke kwinjiza nyabitsindo amahirwe menshi ayahabwa n'abandi hama naho ayahabwa n'abandi urabona ko si wafise inguvu za mbere za Barcelona zo kuronka intsinzi naho ayitsindira kenshi hama ikindi naco turavye nk'umunyezamu wa Inter de Milan Baston ubwo bushime kenshi n'ubushime budakunda guhabwa abanyezamu kabisa n'ibintu bizoshika gake cyane rero kubganje numva amahirwe menshi ashobora kugwa kuri Robert Lewandowski wa Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain Kvaratskhelia umva tuyage gato mera nk'ukunganira Declan Rice yatsinze ibitsindo bibiri yatsinze equipe imeze gute Real Madrid mbega yatsinze Real Madrid imeze gute cankwe bari muri situation imeze gute niwe yuguruye sivyo niwe yuguruye acabona ko cyangwa umugwi wose Marco aratetesha bati byari byose birashoboka bari bakira ubusa ku bundi atsinda kufra zibiri Monami zijya kufra yatsinze benshi namye nsome ibinyamakuru bitandukanye byo Bwongereza byabibukije kufra za David Beckham bamwe hano benshi tutamubonye cyane Declan Rice rero akagashimira ko bareganira na Lewandowski yatsinze ibitsindo bibiri yabitsinze mu buryo bimeze gute yari kahura n'umugumeze gute mbega Arsenal na Borussia Dortmund uno musi niwe mugwi ukazi Arsenal ko Arsenal ufata kibanza cya kabiri Borussia Dortmund ufata kibanza cy'umunani rero kagashimye si nko filime ariko ibice birenga 80% ni ka Declan Rice kujya ku France yatsinze ndagarutse Declan Rice akagashimye nariko ndaraba naje ingene yateye kufra navuze ikiganiro kigitangura nari navuze ni urahavye ingene yatera hano buhinga cyane sana kandi urumva yinjije ibitsindo bibiri agarukwa n'ikizero ego mu gihe abandi bagiye baratsinda kimwe washaka kiretse Robert Lewandowski ntaraguciriyemo mu gihe zijya kuvira zitsinze ruva niwe yihereje pass ntawe muhereje mugaba Lewandowski ni collaboration hari collaboration n'ivyo mugabo nariko ndagaruka gato kuri Declan Rice nukuri uravye uhinga yateranye ujya mupira ibiri yose amahirwe arashobora kumuhira abakozi ba Nari Sport TV namwe turashaka mutubwire n'uyu mukinyi mwabonye mwabakinyi twavuze yoshobora gutwara agashimwe k'umukinyi yigeje neza mu nkino zibanze zo muri UEFA Champions League muri kimwe cya kane gishira icanyuma Olivier yavuze ko
kubwiwiwe n'ubwa mbere yari yameze nko Kvaratskhelia yagahaye Declan Rice. Jewe navuze ndavyo buhinga Declan Rice yakoze n'umugwi ariko barahura, ndabona ko Declan Rice ari agashimye agakwiye. Namwe muri ko muradukurikirana mukurikirana ibiganiro byacu buri munsi, n'uyuhe mukinyi mubona yohabwa aka gashimwe. Ndabona n'umwanya ndikura byorosha cari iganiro kiryoshe twacirya nine turasesangura. Reka tubashimire mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Inari Sport TV, ariko shimira n'umutumire uwo twari kumwe mu kiganiro cyacu. Sinorangiza ntashimiye abari mu bihinga bw'ivyuma babaha amasana mumeze neza, hari witwa Pasini witwa Mutima babandanye babaha ibintu bimeze neza. Ico tubasaba ni kuja kuri YouTube mugakora subscribe, mukaja kuri Facebook mugakora follow cyangwa suivre, ndetse no kuri Instagram niho tuba turi wandika hose Night Sport TV, mukabandanya mu ronka ibiganiro bimeze neza kandi byizewe. Sivyo gusa, ushobora kuba ufise imigambi uri kurakora, ushobora kuba ufise ivyumviro ushaka ko bishika kure, tumbera Night Sport TV, imiryango iruguruye, tubafashe kwamamaza jemwe nawe utawe. Ciao ciao. Night Sport